Mu gihe mu gihugu cya Ukraine hakomeje intambara, u Rwanda ruvuga ko rudashyigikiye ko hari igihugu cyakohereza ingabo mu ntambara ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya nk'uko byagiye bigarukwaho. Guverinoma y'u Rwanda binyujije mu ntumwa yayo mu muryango w'abibumbye New York yagaragaje ko idashyigikiye ko hari igihugu cyakohereza ingabo mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze icyumweru itangiye. Ubutumwa bwayo bwatangiwe mu nama idasanzwe y'inteko rusange yabaye ku itariki ya 2 Werurwe 2022 yatoremo umwanzuro usaba Uburusiya gukura ingabo zabwo muri Ukraine. Muri iri tora u Rwanda rwashyigikiye umwanzuro w'inteko rusange rwamaganye ibitero by'Uburusiya. Mu itangazo ryasohowe n'intumwa rwasobanuye ko rwabikoze kubera ko rwubaha ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Yagize iti u Rwanda rushyigikiye uyu mwanzuro mu gushyigikira ati kandi rukomeje ko ubusugire, ubwigenge ndetse no kutavogerwa k'ubutaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose bigomba kubahirizwa. Twawushyigikiye mu kongera kugaragaza umusanzu wacu ku masezerano ya UN. Iyi ntumwa yagaragaje ko ibikorwa by'igisirikare bikwiye guhagarara kandi ko haramutse hoherejwe n'ibindi bihugu muri intambara bishobora gukomeza kuba ikibazo gikomeye cyane aho gukemuka. Yabivuze igira iti ibikorwa by'igisirikare bikwiye guhagarara byihuse hakabaho uburyo bw'amahoro bwo gukemura iki kibazo. Uburusiya na Ukraine bifite urufunguzo rw'igisubizo ati kuri iki kibazo ati imbaraga zo hanze nta kindi zakora keretse gukomeza intambara. Kugira ngo abasivili badakomeza kuzira iyi ntambara, u Rwanda rwasabye ko habaho ibiganiro by'amahoro. Intumwa yabivuze igira iti turasaba impande zose bireba kwerekana ituze zigashaka igisubizo kuri aya makimbirane binyuze mu biganiro kugira ngo abasivili badakomeza kwishyura ikiguzi kinini cyo guhangana kw'igisirikare. Igisubizo kirambye kizaboneka binyuze mu biganiro byitabiriwe n'impande zombi kandi zibigizemo uruhare. Iyi ntambara ntabwo itanga icyizere ko izazana amahoro, ahubwo ati bigaragara ko ishobora guteza ibibazo ndetse no kubabara kw'ikiremwa muntu. Rwanda yaboneyeho kandi kugaragaza ko babajwe n'uburyo abanyafurika barimo gukorerwa ivangura mu gihe bahunga iyi ntambara bakangirwa gusohoka mu gihugu mbere yaho. Ati kandi ku yindi migabane by'umwihariko abanya-Ukraine ati rwabasabye ko nabo boherezwa ati kandi hatitawe ku nkomoko yabo cyangwa se ibara ry'uruhu. Mu makuru yandi kandi guverinoma y'u Rwanda yateguje ko ibiciro birakomeza kugenda bizamuka. Guverinoma y'u Rwanda yateguje abaturarwanda ko ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye birakomeza kuzamuka bitewe n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda yavuganye na Kigali Today yagira ati usibye muri peteroli no mu binyampeke ati haraza kubamo ikibazo gikomeye cyane. Bivuze ko abanyarwanda batagomba gutungurwa babonye ibiciro bizamutse. Ati bagomba kumenya impamvu, bagomba kandi gusobanurirwa ati kuko byanze bikunze izazamuka. Alain Mukurarinda yasobanuye ko intambara ndetse n'ibihano Uburusiya bukomeje gufatirwa n'ibihugu bikomeye cyane bizagira ingaruka nini ku biciro by'ibicuruzwa biturukayo ku bwinshi birimo gaze, ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibinyampeke nk'ingano, cyane ko bwo na Ukraine bisanzwe bigurisha isi izi ku kigero cya 40%. Kuri ubu yasobanuye ko mu Rwanda hari gukoreshwa peteroli, gaze, ibinyampeke n'isukari biri mu bubiko, ariko nyuma y'igihe kiri hagati y'ukwezi n'amezi agera kuri 3 bizaba byashize ati igihugu kigatumizaho ibindi. Ubwo rero ngo nibwo ibiciro bizazamuka byanze bikunze. Ibiciro byamaze kugenda bizamuka, ariko nubwo Mukurarinda avuga ko ibiciro bizazamuka icyo gihe abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye gutakamba bavuga ko byamaze kuzamuka ku buryo byateye impungenge. Witwa Christella Kago ku rubuga rwa Twitter yagize ati isukari ikiro kigeze ku 600 ndetse hagati y'300 n'800. Amavuta litiro 5 ni 16,000. Salisa ni 400. Ati ibiciro nabyo ni rwaserera. Tito Harerimana nawe yagize ati breaking news, ubu mu Rwanda isukari igeze ku 1,500. Ati wowe urabona uzongera kwigondera cyangwa se wayihariye abakungu? Umunyamakuru Ndahiro Valens Papi nawe yabajije icyabaye kugira ngo ibiciro bizamuke buri munota. Atese habaye iki kirimo gutuma ibiciro ku isoko birimo kuzamuka ku buri munota? Isukari igeze ku 75,000. Amavuta yaguraga 8,000 yageze ku 17,000. Tugiye kubaho gute? Mugenzi we Robert McKenna Cyubahiro ashingiye ku izamuka y'ibiciro yabajije inzego bireba zirimo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda
y'imari n'igenamigambi hamwe na banki nkuru y'igihugu icyo ziri kubikoraho. Ati ibiciro ku masoko bikomeje kuzamuka ku kigero kiri hejuru cyane. Rwanda Trade, Rwanda Finance, Central Bank ati hari gukorwa iki ngo amafaranga umuturage yinjiza ahure cyangwa se yegere uko ibiciro bihagaze ku masoko. Nta rwego na rumwe rurasubiza ku mpungenge abakoresha urubuga bagaragaje kwizamuka ry'ibyo biciro. ONU itangaza ko abanya-Ukraine isinzi babandanya guhungira mu bihugu bibanyi mu gihe ingwano hagati y'Urusiya na Ukraine ibandanya. Oriana Itangishaka aratubwira ibindi kuri inkuru. Umuryango mpuzamakungu ONU ugereranya ko hamaze guhunga abantu barenga 500,000 bava mu gihugu cya Ukraine kandi ko ico gitigiri kibandanya kwiyongera. Imirongo miremire y'imiduga itwaye impunzi iriko igenda igana imipaka y'ibihugu vya Hongrie, Slovakia, Romania n'igihugu kitari mu bumwe bwa Buraya ca Moldavia. Izindi mpunzi ziriko zijabuka imipaka n'amaguru zitwaye imizigo yabo zigana mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Uwundi mugwi w'impunzi amajana n'amajana wakiriwe mu kibanza kiri mu kigwati ca Ereksorani muri Hongrie aho barindiriye imiduga yo batwara mu gihugu hagati. Nyinshi mu mpunzi zakiriwe mu kibanza ca Bergesorani cyo kimwe n'ibibanza byinshi byo mu buseruko bwa Buraya zituruka mu gihugu c'Ubuhindi, Nigeria n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Abo banyamahanga bari basanzwe muri ico gihugu kwigayo no gukora igihe intambara yatera. Igihugu ca Hongrie giheruka kugurura imbibe zaco congera gitegekanya ikibanza co kubitaho kugira bakire izo mpunzi harimwo n'abantu bahora baba muri Ukraine ariko bakaba baturuka mu bindi bihugu. Abo bandi bantu bahora baba muri Ukraine bemererwa kwinjira muri Hongrie iyo babashije kwerekana ko bafise uburenganzira bwo kuba muri Ukraine. Urakoze Oriane. Umukozi mukuru mu vyerekeye imigenderanire y'Ubushinwa n'amakungu yasavye Amerika gukora intambwe kurushiriza mu mubano mu gihe ivyo bihugu bitavuga rumwe ku kibazo ca Taiwan, ubucuruzi n'ibindi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Utagoma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yabivuze akoresheje uburyo bw'iyakure mu ijambo yagejeje ku bateraniye mu nama yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 ishize hasi mu itangazo rya Shanghai ryashyizweho umukono na Richard Nixon wari perezida wa Amerika mu 1972. Urwo ruzinduko rwatumye hatangira umubano ushingiye kuri diplomasi hagati y'Ubushinwa na Amerika. Wang Yi yavuze ko Ubushinwa noneho bwasabye Amerika kwita ku buryo bufatika ku byo busaba mu mikorere yabwo. Umwe mu bitabiriye iyo nama Jacob Lew wahoze ari minisitiri w'imari muri Amerika yavuze ko umubano hagati y'ibihugu byombi wahungabanywa gusa nuko habuze ubushake bwo kubahiriza ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga. Urakoze Jeffrey, tugushimire rero. Abanyagihugu b'Uburusiya barahanganye n'ikibazo cy'ibiciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa muri ico gihugu ibandanya guta agaciro kubera ibihano Amerika n'ibihugu by'Uburaya byafatiye ico gihugu. Idonido y'inkuru n'ubundi Jeffrey Utagoma. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yasabye umuryango umwe bw'Uburayi kwemerera igihugu cye kuba umunyamuryango vuba na bwangu. Imishyikirano hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine yabaye hafi y'umupaka wa Ukraine na Belarusiya. Ibiro bya Perezida Zelensky byatangaje ko intumwa za Ukraine muri iyo mishyikirano harimo Minisitiri w'Ingabo Oleksiy Reznikov n'umujyanama wa Perezida Mikhailo Podolyak. Umunyamabanga mukuru wa OTAN, umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'ibihugu by'Uburayi, Hans Stoltenberg yavuze ko yaganiriye kuri telefone na Perezida Volodymyr Zelensky akamushimira ubutwari bw'ingabo za Ukraine. Yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibihugu byo mu muryango wa OTAN bigiye kongera uburyo bwo gushyigikira Ukraine bitanga ibisasu bikingira za misile n'ibirasi bimodoka by'intambara ndetse igatanga uburyo bw'amafaranga n'izindi mfashanyo zigenewe abaturage. Hagati aho kuri uyu munsi wa gatanu intambara itangiye, Uburusiya bukomeje guhura n'igitutu cy'amahanga mu bya diplomasi. Ifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku rugero rwo hasi kuruta ikindi gihe cyose. Umuryango w'abibumbye nawo urakoranye inama yihutirwa yo kuganira ku kibazo cy'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Abajejwe amagara y'abantu muri Hong Kong bamenyesha ko bashobora gufata ingingo zirimo guhagarika uruja n'uruza rw'abantu. Hari inkuru mu kanya mbona itaraboneka ariko
iyo nkuru gushika turayirindiye mu kanya reka tubashikirize inkuru twako turavuga abajejwe amagara y'abantu muri Hong Kong bamenyesha ko bashobora gufata ingingo zirimo guhagarika uruja n'uruza rw'abantu mu ntumbero yo guhagarika kwiragira ry'ikiza ca COVID-19 cabaye ndanse. Inkuru ya Oriane Itangishaka agiye kudusomera. Hong Kong ivuga ko ibitigiri bafise kuri uno munsi wa mbere by'abantu bashasha baheruka kwandura umugera wa corona bishika ku bihumbi 34,466. Abategetsi bavuga ko guhagarika uruja n'uruza biri mu migambi yabo, naho bari baheruka kuvuga ko kubikora ari ingingo yoba idatomoye na gato. Hong Kong ni gisagara kibangamiwe n'umugera wa corona, cyane cyane ubwoko bwa Omicron. Ibitigiri by'abandura biheruka kwiyongera inshuro 4 mu kiringo c'indwi imwe, ni mu nyuma yaho mu ndwi iheze bari baratangaje ko handuye abantu 7,500 bonyene. Mu kiganiro n'amenyesha makuru, Albert Ayu, umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu, yavuze ko abona ko ibitigiri by'abandura umugera wa corona bigiye kugwira inshuro 2 buri misi 3 kandi ko bigiye kubandanya vyiyongera. Hong Kong ni gisagara cyatangaje ko abantu 87 bamaze kwitaba Imana kandi ko 67 muri bo batari barikingije. Bitegekanijwe ko abayobozi bajejwe amagara y'abantu bashobora gufata ingingo zishobora kuba zirimwo ugusaba abantu kuguma mu ngo zabo, ivyo bigakogwa bicishijwe mu itegeko canke mu bundi buryo. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kubandanya mumviza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika, mushobora no kudukurikira kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet kuri www.radio yacu VOA.com. Mukanya amakuru mu biyaga binini. Imbere y'ayo makuru tafite inkuru ihambaye cyane rwose kuri uyu munsi wa mbere. Ibiro by'umukuru wa Amerika White House byatangaje ko ubushikiranganji bujejwe ubutunzi bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane bifite intumbero yo kubuza igihugu cy'Uburusiya gukomeza kugera ku butunzi mu kuziririza ko gikoresha ifaranga ry'idolari. Ni mu gihe Uburusiya bwo bukomeje ibitero ku gihugu ca Ukraine. Ivyo bihano ku mari eka kutunzi birabera mu banki nkuru y'Uburusiya ndetse biraba banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega ca leta gishinzwe ishoramari. Temistoke Mutijima turi kumwe kuri telefone adushikirize inkuru. Ibi bihano birashyira Uburusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi. Ubu